Ayo majambo y'iterabwoba avugwa n'abo bajejwe intwaro n'abaserukira umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bayavugira mu manama bakorera ku bucimbiri bugize uwo mutumba wa Kigoganya, aho bagenda bavuga ko abatari muri uwo mugambwe ari abo gupfa. Isoko ryacu riratubwira abari kw'isonga muri ico gikorwa kigayitse. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo ku mutumba wa Kigoganya muri komine Gasogwe intara ya Muyinga barageramiwe cane n'iterabwoba ririko rirakorwa n'abarongoye umugambwe n'uburongoye imbonerakure hamwe n'umukuru w'umutumba atwara Kigoganya. Bararembeje abantu batera ubwoba ko bazobica, ngo bazoburamwo n'ijwi na rimwe ku mutumba wa Kigoganya, hopfuma hapfa abantu. Ikindi giteye ubwoba abanyagihugu ni ishingwa ry'amadarapo ku ngo z'abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, ari nako basaba abajejwe intwaro ku rwego rwa komine guhagarika ivyo bintu agateka k'abandi kakubahirizwa. Ico dusaba twosaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru kuraba iki kibazo c'ingene umugambi CNDD-FDD uza guhungabanya abantu, kubashingira idarapo kw'irembo bihagarare. Kuri ivyo bivugwa n'abanyagihugu twarondeye musitanteri wa komine Gasogwe Niyonizigiye Dieudonné kugira twumve ico abivugako, ariko turamukena.